ico dufatirako mu itangazo twatanze nuko tuvuga ku vyerekeye nuko abanyororo muri kino gihe haciye umwaka wose badafise uburenganzira bwo gushobora kubonana n'ababo, tuba dushatse kuvuga cane cane imiryango yabo, kambere n'abashobora kubazanira utwo bashobora kwikorako mu mabohero, mu gihe bisanzwe bizwi ko mu Burundi mu mabohero ivyo bashobora kubaha kugira ngo bishobore kubatunga vyo gufungura biba ari bike cane, kugira ngo kandi bikaba ari biba bidakwiye ku vyo umubiri uba ukeneye kugira umuntu abeho neza. Ni ukuvuga rero kuva iki kiza ca coronavirus gitanguye mu mabohero harafashwe ingingo y'uko ata umunyororo asubira kuronka umuntu aza kumuraba. Ivyo rero vyaragize ingaruka mbi cane ku buzima bw'abanyororo, tukavuga ko mbere kwabaye no kurengera ku gateka kabo, kuko mu mategeko y'igihugu turavuga itegeko rigenga amabohero mu Burundi ryo mu 2017, eka mbere n'amategeko mpuzamakungu araba ivyo gukingira agateka k'abanyororo, byo biga règle minimale de protection des détenus, zose zivuga yuko umunyororo ategerezwa kuronka uko ashobora kuvugana n'ab'inyuma cane cane abo mu muryango wiwe. Murumva rero ko iyo ngingo yafashwe n'ubuyobozi bukuru bw'amabohero mu Burundi ica ihonyanga agateka k'abanyororo, kubera ko bataba bakironse ubwo burenganzira bahabwa n'amategeko. Ivyo rero abanyororo bakabona yuko ishirwa mu ngiro ry'iyo ngingo ridafashe, ko mbere abanyororo bamwe bamwe, tuvuga nk'abanyororo bita abanyororo bigenga, abanyororo bashobora gusohoka bakinjira uko bashatse mu mabohero, hari abapolisi, hari abakozi ba prison, abo bose barasohoka bakinjira uko bashatse. Eka mbere bakavuga n'abanyororo baza bari bashasha baje kwinjira mu mabohero bashasha, nabo nyene bashika bapfungirwa hamwe n'abandi, kandi badaciye hantu aho bashobora kumara iminsi kugira babone yuko atamugera binjiriye bafise, canke ngo babanze babapime. Ivyo rero abanyororo bagaca bavuga ati ya ngingo yadufatirwa yo kubuza abantu ko baza kuturaba, ko batugemurira, ntacivuze kuko aba bose bava hanze binjira. Hari ikindi cigaragaje nuko kuva iyo ngingo ifashwe haje ibintu vyo kurengera abantu, bagakoresha ibintu vy'amafaranga, bagasaba ibiturire kugira ngo umuntu apfunzwe indani abonane n'uwiwe ari inyuma. Ivyo rero biraba mu mabohero amwe amwe, abadafise amafaranga rero bigaca bigorana ko bashobora kubonana n'ababo. Imbere y'ivyo vyose rero Akati Burundi irasaba abajejwe amabohero yuko iyo ngingo boyisubiramwo, bakaraba ukuntu kubahiriza agateka k'abanyororo mu kureka bakabandanya babonana n'ababo, mugabo bikingiwe, bafashe za ngingo zo gukinga ico kiza ca corona kugira ngo nticinjire mu mabohero, kuko nta politike yo kurwanya corona yoba mu mabohero gusa, itabaye hanze y'amabohero ntaco vyoba bivuze. Hariho turasaba bijya vy'uko abanyororo babanza gukaraba, ko boshiraho bijya vy'amajere yo kwikingira, kandi bagahana n'irya ntera y'imetero 1.5 kugira ngo ntibashobore kwanduzanya. Ivyo bakabishira mu ngiro, mugabo bakareka abantu agateka kabo kakubahirizwa. Akati Burundi kandi irasaba ishirahamwe CICR muri iryo tangazo twagize ko iyo yari yafashe ikiyumviro ciza co gushira amatelefone mu mabohero amwe amwe, ntibabigize mu mabohero menshi, ko yobishira hose kandi ikagira amatelefone menshi, kubera urabona amabohero arimwo abantu benshi, kugira ngo umunyororo wese yoba akeneye kuvugana n'uwiwe canke umushingwamanza akurikirana idosiye yiwe ashobore kumuronka bitagoranye cane. Biravugwa ko iyi ngingo yatumye n'abashingwamanza badashobora kubinjira bitoroshe mu mabohero, bigaca bituma badashobora no kuyaga canke kuvugana n'abo basanzwe bakurikirana amadosiye yabo mu mabohero.